umushinjacyaha w'urukiko rwa gisirikare yasabiye igihano cyo kwicwa abantu 50 baregwa kugerageza guhirika ku ngufu ubutegetsi bwa Kinshasa tariki ya 19 Gicurasi. Uruhande rwabo rwavuze ko icyo gihano gikabije. Aba bateye urugo rwa Vital Kamerhe murabyibuka ukuri inteko ishinga amategeko n'ibiro Perezida Felix Tshisekedi akoreramo Kinshasa bari bayobowe na Christian Malanga wahise yicwa akimara gufatwa. Baregwa ibyaha birimo iterabwoba, gutunga intwaro bitemewe, kwica, umugambi wo kwica no gutera inkunga iterabwoba n'ibindi. Kuri 51 baregwa ubushinjacyaha bwasabiye umwe gusa kudakatirwa urwo gupfa kuko agaragaza ibibazo byo mu mutwe. Abaregwa benshi ni abanyekongo barimo kandi n'abanyamerika 3, umwongereza umwe, umunyakanada umwe n'umubirigi umwe, ariko bose bafite inkomoko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu baregwa wagarutsweho mu iburanishwa ryo kuwa kabiri ni Jean-Jacques Wondo, wari umukozi w'urwego rw'ubutasi rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abashinjacyaha bavuga ko Wondo ari we wari inyuma y'iki gitero kandi ari nawe watanze imodoka zibatwara. Wondo akaba ahakana ibi birego, ariko kimwe na benshi mu baregwa nawe yasabiwe urwo gupfa. Mu cyumweru gishize abunganira leta muri uru rubanza basabye indishyi za miliyoni 250 z'amadolari zo gusana ibyangijwe n'igitero cy'aba bantu. Umuryango w'umusivile witwa Kevin Tamba wavuga ko yishwe n'abakoze iki gitero bamuhagaritse mu muhanda wasabye indishyi z'akababaro za miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika, naho umupfakazi we asaba indishyi za miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika amugenewe. Umwana wabo n'umwana wabo utaravuka. Uruhande rw'abaregwa rwanenze igihano cy'urupfu basabiwe, ruvuga ko kirengereye bikabije. Biteganyijwe ko uru ruhande ruzumvwa mu iburanishwa ryo kuwa 5 muri Werurwe 2024 uyu mwaka nyine. Leta ya Kinshasa yasubije ishyirwa mu bikorwa ry'igihano cy'urupfu, ibyanenzwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu.